Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni Audrey Muco w'ineza muri kumwe mu kiganiro Umuco W'ubugingo. Uno musi rero amajambo y'Imana tugiye kuganira, ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yesu arirura imibabaro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ugiye gusoma muri Yohana igice c'15 ugasoma umurongo w'18 ugasoma n'umurongo w'19, urabona Yesu ariko arababwira ngo isi ntiyabanga, mumenye yuko nanje yabanje kunyanga. Mu yandi majambo yariko arababwira ngo hano ku isi ntihari umunezero gusa, ntihari gutwenga gusa, ariko mumenye ko hano ku isi hari imibabaro, hano ku isi hari gupfusha, hano ku isi hari ubukene, hano ku isi hari guhemukirwa, hano ku isi hari ukwankwa, hano ku isi hari imibabaro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yariko arabwira ngo isi ntiyabanga, menye ko nanje yabanje kunyanga. Imana ishimwe cyane. Kandi no turabibona hano ku isi, uno munsi utwenze, uno munsi unezerewe, ejo urarira, ejo urababara. Bisigura ngo hano ku isi twakira ibyiza tukongera tukakira n'ibibi. Imana ishimwe cyane. Rero hano ku isi turababara, hano ku isi turabaho ubuzima butameze neza, hano ku isi ntivyama bigenda neza igihe cose, ariko Imana ishimwe yuko itwirura imibabaro yacu yose. Haleluya. Nimba ushaka kwirugwa imibabaro yawe, hungira muri Yesu. Ni Yesu wenyene yirura imibabaro. Imana ishimwe cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, Abikorinto ba kabiri, igitabo c'Abikorino ba kabiri, igice ca mbere turasoma ku murongo wa 3 n'uwa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, data wa twese w'imbabazi, kandi Imana yirura imibabaro yose. Haleluya. Ngo umwami wacu Yesu Kristo ari wese aragahezagirwa. Yesu ni watwirura imibabaro. Nimba ushaka kwirugwa imibabaro yawe, nimba hari vyakubabaje, nimba hari vyagutirimukije, nimba hari amablessure ufise ku mutima wawe, nimba hari ivyatunuje umutima wawe, egera Yesu. Egera Yesu akubera umwami. Egera Yesu aba ari wo kwirura imibabaro yawe yose. Nta wundi muntu atwirura imibabaro atari Yesu Kristo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 4 hakaca havuga ngo itwirura mu marushwa yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose, tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iki gice ca 4 namaze umwanya ndiko ndaciyumvirako, naraciyumviye ko cambona yuko buriya ivyo ducamwo byose bikatubabaza, ivyo ducamwo byose bikabaza imitima, ivyo ducamwo byose bikadukomeretsa, biba ari vyiza kuducamo. Icambere bituma dukomera, agafyinyika kaduheramwo, bituma tuba abantu bari mature, abantu bakuze mu buryo bw'imwemo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ica kabiri, biduha kugira intahe ku buzima bwacu, kugira ngo tuze dutahure n'abariko barabicamwo, tubafashe, tubasengere, tunabatahure. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero imibabaro mwiza w'Imana, imibabaro waciyemwo, ivyakubabaje vyari kugira ngo ukure ubu umuntu akuze, kandi vyari kugira ngo uronke intahe. Rero mu biganza vy'Imana ntidukwiye kwakira ivyiza gusa, ntidukwiye kwakira iminezero gusa, ntidukwiye kwama dutwenga, ariko dukwiye no kwakira ibibi tukabinezererwa, tukabona yuko vyari bikwiye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kigeragezo
umuntu atokwihanganira. Nimba Imana yaremeye ko bikubaho bijya, nuko yari izi neza ko ushoboye kuvyihanganira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero urakwiye gushima n'ibibi waciyemo, urakwiye gushima ivyakubabaje vyose, urakwiye gushima ibintu byose byagushize hasi, urakwiye gushima intambara zose wagwanye zikagukomeretsa, urakwiye gushima ko vyakubayeho, kuko vyatumye ukura mu buryo bw'imwema, vyatumye umenya rwose, vyatumye ugira n'intahe mu buzima bwawe, kugira ngo uzoshobore gufasha uwundi muntu ari muri ico kibazo, kugira ngo uzoshobore gukomeza uwundi muntu nawe nyene ari muri izo ngorane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana data wa twese iragahezagirwa, kuko ariyo itwirura imibabaro yacu yose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu yarabizi ko hano ku isi tuzohura n'ibitubabaza, yarabizi hano ku isi ko tuzohura n'ibidu komeretsa imitima yacu, ariko kandi Imana ishimwe cyane ko ari we adukiza ivyo vyose. Haleluya, Imana ishimwe cyane ko ari we adukiza iyo mibabaro yose. Nagira ndagutumira ngo mwiza w'Imana wimike Yesu mu buzima bwawe, akumara iyo mibabaro yawe yose, kuko niwamwimika mu buzima bwawe ukamugira umugenzi wawe, azokwereka ko vyari bikwiye kubicamo, azoguha amahoro mu mutima wawe, akuremeshe mu mutima wawe, aguha umunezero utigeze kugira, kuko muri Yesu ariho bironkeka. Kugira ibibazo, guhura n'ingorane ukumva umenga woca mu zindi nzira, ntugace mu zindi nzira. Izere Yesu, isunge Yesu, ntukaje mu bintu biboreza kugira ngo bikwibagize ngo ivyo bibazo wagize, oya uzoba uriko uraja mu rupfu. Ivyo bintu biboreza biraza kuboreza uryame, hama nibwaca canke nivyahera uzogaruka muri ya mibabaro nyene, uzogaruka muri vya bintu. Igikwiriye rero ni ukwisunga Yesu, mwegere Yesu, muhamagare, azokwiyereka, azokubabara imibabaro yawe yose, azokwirura. Yesu niwe yirura imibabaro yose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ni Yesu wenyine atwirura imibabaro. Mwisunge, umwihe wese kugira ngo akwirure imibabaro yawe yose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nihagira uwuguhenda, Satani ntazana amajwi menshi ngo ufate iyindi nzira, Satani ntakuze mu matwi, Satani ntakoresha abantu ngo ace mu bantu ngo bitume bakuyobya, bagushira mu zindi nzira, ngo uhebe Imana, ngo uce mu nzira zidahimbara Imana. Nagira ngo ndakubwire ngo isunge Yesu. Ni Yesu wenyene ahoza imibabaro, ni Yesu wenyene yirura abababaye. Haleluya, twabisomye mu Bikorinto ba kabiri igice ca mbere ku murongo wa 3 n'uwa 4, usubiremo hasome. Yesu azokubera Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nimba naho Yesu utaramwakira ngo akubere umwami mu buzima bwawe, urakwiriye kumwakira kugira ngo akubere umwami, akuganze, akubere n'umukiza, agukize ibikomere vyawe byose, akwirure mu mutima wawe kugira ngo akuganze. Kuko kubaho ubuzima utari kumwe na Yesu vyo kugora, vyo kubera ibintu bigoye cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nimba utaramwakira, ndaguhamagara muri kano kanya kumwakira. Nanje kuva ndamwakiriye sinicuza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nivyo hano kwisi ntitwakira ibyiza gusa, hari imibabaro, ariko muri iyo mibabaro yose abana natwe, nanje yabanye na, niyo mpamvu ndaguhamagarira kumwakira. Nimba utaramwakira, mwakire mu mutima wawe kugira ngo akubere umwami, akuganze, ntuzokwigera wicuza mu buzima bwawe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nimba utaramwakira, urashobora gusubira no mwana majambo nanje ukavuga ati: Mwami Yesu, ndakwakiriye ngo umbere umwami, umbere umukiza mu buzima bwanje, uze wirure imibabaro yanje yose, ugendane nanje ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana
Imana iguhezagire cyane. Felicitation wewe wakiriye Yesu, nawe wumva umenga mu mutima wawe warihevye warihebuye, Imana ntihari ntikubona, genda kubwirwa Imana irakwegereye kurusha uko wowe uvyibaza. Yesu arahari ku bwawe, ahubwo ni wowe kumwisunga akagukiza, ni wowe kumwisunga akakwirura ibikomere vyawe vyose. Imana iguhezagire rero wowe washimye gukurikirana ikiganiro Umuco w'ubugingo episode 9. Tuzokurikira mu kiganiro gikurikira. Nimba caguhezagiye ugisangize n'abandi, nkuko natwe biba vyaduhezagiye bihezagire n'abandi. Shalom shalom.